bose kandi ndabaramutse mwebwe mwese muko murankurikirana ababone n'abatarababone ba Roy TV Burundi bela shaka kuri micro za Roy TV icyaganiro mukunda cyane inkuru nyigisho muko tuba turi kwa kane niyo mba nabateguriye wowe rero uri kurakurikirana utarakanda subscribe ndagusavye mu cyubaro cyawe ukandi abonema uno musi rero naguteguriye inkuru nyigisho iryoshe cyane ndagusaba ufata agatebe uyikurikirane maze no uyimare uza kunshana muri commentaire icyo uyivuze ko ijambo ry'ihumure rero ushaka kuba ugwaje cyangwa ufise ikibazo icyacu cyo mu buzima ndagoma nkubwire ni wihangane siko bizohora n'ubuzima gusa buhindagurika humura kandi tuze mu mutima ejo ni heza kandi uzoca nta wizeye Imana yigeze ataha yikoreye amaboko uno musi namba bigoye ejo bizaba byoroshe fatira gatebe bicare kugira ngo mutangurire ino nkuru ni abana babiri bavukana Neri na Sophie. Neri niwe yari imfura, Sophie nawe yaramukurikira bavukana ari babiri aho bari beranga nyene muri Afrika bafise nyene ubuzima bubayabaye. Ariko Neri yari umwigeme akenshi akunda kwiransenya ku tuntu twishi dutandukanye, yaramaze kugira du connection ku bantu benshi bari mu bihugu byo hanze bivanye n'ibintu yiga. Ariko Sophie wewe yayifata ibisanze kuko yabona ko muhira arafungura araryama akabona ko ibyo gusa bikwiye. Ariko Neri wewe haragira n'igihe aronka umupartenaire muri Amerika. Uyo muhungu aramukunda Neri mbese yifuza yuko bona abana. Yari umuhungu w'umwirabure ariko mwiza kabisa afise umubonekano wo hanze mwiza bamwe bitamwe na amabeje niko bakunda kuvuga. Rero uyo musore aramukunda Neri acha aramukwa akora ibishoboka byose aramondera byangombwa Neri amusangayo baja kubanayo. Mu byukuri Neri amaze gushika muri Amerika yarabereye umugabo wiwe umwizigirwa, yarabaye umufasha mwiza w'akarorero ku buryo umugabo uko bukiye nuko bwije yamwishimira. Nakajambo ry'Imana rivuga ati uronse umugore aba aronse ikintu ciza cyane, bisigura yuko sabagore bose ariko mvana n'umugore wa waronse uwariwe. Rero Neri yabereye umugabo wiwe umuntu mwiza cyane, ikintu ciza cyane ku buryo amayumva atewe ishema no kuba afise Neri nk'umufasha. Nuko Neri aramenyera ubuzima bwo hanze, umugabo aramufasha no kurondera akazi. Neri aronka akazi atangwa kwiyungunganya, mu byukuri ubuzima buramera neza. Neri n'umugabo wiwe bamwe bafashije cyane muhira iwabo na Neri. Neri buri kwezi yarigishije Mutoya wiwe mpaka araheza aronka urupapuro rw'umutsindo. Amaze rero guheza abavyeyi bo ntaco babura kuko buri kwezi Neri yabarungikira amafaranga ndetse n'umugabo we akaruka amafaranga iwabo. Rero ashasaba umugabo ati ubona gute dukoze ibishoboka Sophie nawe akaza akadusanga ino kugira ngo adufashe kurera, adufashe kwitaho abavyeyi kugira ngo twese dushire effort hamwe amenyera akazi nawe akore yubake kabiza kiwe mbese dufashe n'imiryango yacu iri mu gihugu twasize kugira ngo nabo nyene bashobore kuba botera imbere. Umugabo ntiyavyanse bivanye n'ukuntu Neri yaramubereye bari babanye neza, yari yaramubereye umufasha amwiza. Yaravyemera ati nta kibazo jewe ndi tayari ico wifuza cyose ndokigukorera kuko ambereye umwizigirwa. Mu byukuri Neri yarakoze ibishoboka araronderera impapuro Mutoya wiwe kugira ngo ashobore kuba yo musangayo kandi birakunda aramusangayo. Mu nyuma rero Sophie amaze gushikayo, Sophie yari yifuza kubona ubuzima bw'Iburayi ukuntu bumeze. Murabizi ko abantu bose akenshi atarasohoka mu gihugu cyangwa ngo aje mu bindi bihugu kuraba ukuntu bimeze, uba wumva nyine ufise amatsiko yo kumenya ati mbega muri kijya kindi gihugu bimeze gute, mbega abandi bantu bo babayeho gute. Sophie amaze gushika muri Amerika mu byukuri yaravyishimiye. Mu minsi ya mbere yerekana ko ari umwana mwiza abana neza na boyfriend wiwe mbese na mwene wabo. Niho rero mwene wabo yavuga ati ntibibereye yuko Neri agumuka bisaba yuko tumufashe aronke akazi nawe atangure kwiyungunganya akore. Neri baramubaza ati uritaye yuko utangura kwiyungunganya mu buzima ugakora? Aravuga ati ego cyane byomfasha. Mukuru wiwe atangura kumenyereza akazi yarasanzwe akora, akamutwara ku kazi akamumenyereza nawe nyene arahavura aronka akazi. Ariko rero Sophie igihe cyose abonye boyfriend wiwe no kuvuga umugabo wa mukuru wiwe yarumva yuko amwifuje, yarumva yuko amushaka. Mu byukuri iyo daimoni yaramuteye Sophie ku buryo yumva yuko yoca inyuma mwene wabo akagendana n'umugabo wiwe. Nuko rero umunsi umwe umugabo wa Neri yaravuye muri supermarket. Rero acahura na Neri nawe nyene yari yagiye kugura utuntu.
mu vy'ukuri aramubwira ati boyfriend namwe muri ngaha ati yego. Rero amusezeye aca amufata ukuboko agerageza kugira amasinye yerekana ikindi kintu mu kiganza ciwe, agerageza kumwereka akantu kamwereka yuko yoba amwipfuza cyangwa se amushaka. Mu by'ukuri umugabo wa Neri ico kintu caramuteye amakenga, arimvira impamvu Mutoya w'umugore wiwe ashaka kuba amweretse iyo sinye. Yaragiye kuryama ariko ntiyaryama vy'ukuri. Bico rero bituma atangura kudevelopa muri we ivyumviro bitandukanye yiyumvira kuri Sophie. Nuko rero bukeye bari bavuye ku kazi, niho rero umugore yari yatuvye gutaha. Sophie niwe yari asanzwe ari muhira. Umugabo wa Neri ashitse mu by'ukuri yuguriye umuryango, Sophie baca bahuye. Yaragerageje kumera nk'umutangira, aragerageza kumwereka yuko bohavura baja mu bindi, ariko umugabo aririnda cyane, aragerageza kumwereka yuko amushaka kandi amukunda. Rero guca amubwira ati mu by'ukuri mwene wacu yaronse umugabo mwiza, yaronse umugabo w'igikundiro, atamugore numwe cyangwa se umugeme numwe yoshobora kumuresista ngo yijane cyangwa se agende uko. Umugabo atumva iryo jambo yarivye ati ndabwira umugore wanje ivyo ndiko ndabona kuri Mutoya we canke ndeke. Uwundi mutima uramwankira. Umugore arataha, ariko bari kumeza bariko barafungura, Sophie akaguma araba umugabo wa mukuru wiwe, akaguma murabana iyindi ndabo. Novuga ati ijya ndabo umuntu agira nk'umugiwe washatse nk'umuntu ugasanga uri kuramuraba mu bundi buryo. Niko rero nawe yaraba umugabo wa mwene wabo. Umugabo wa mwene wabo aragerageza kuvyumvira ko ariko arahora. Niho rero Neri amera nk'umuntu yiketse ikintu, aravuga ati ibintu ndiko sinzi ko ivyo ndiko ndiyumvira cyangwa ivyo noba mbonye ko byo babisa n'ivyo niyumviriye. Avuga ati iyo daimoni ntishoboye kuba yonahuza ukundi kuntu, ndabizi ko Mutoya wanje adashobora kwiyumvira gukora ikintu nk'ico. Nuko rero barakomeza barabana, ariko umunsi umwe neza na neza umugore adahari, hari Sophie n'umugabo wa mukuru wiwe yaravuye muri douche. Sophie biramwankira ariko yihangana, aca aramufata aramugumira aramufata, aramubwira ati mu vy'ukuri jewe ndiko ndakuraba urambera cyane mu maso yanje, ndifuza yuko nobana nawe, ndifuza yuko nanje no kumva ivyo mukuru wanje anjanye. Mu vy'ukuri umugabo yaravuye muri douche ntiyari yambaye akayisume kaba karakorotse. Rero aho nawe nyende control yaramunaniye, atangura guta ukwemera, asanga bagiye mu mabizu, baraja mu mabizu, mbega ubuhemu. Sophie ahemukiye mukuru wiwe, aryamanye n'umugabo wa mukuru wiwe. Mu vy'ukuri umugabo vyaramunaniye kwikontrola, nubwo yabihoza akabihora iyo akibivuga mbere, ariko byaramunaniye. Batangura bararyamanye uyo munsi birahera. Ariko rero bamaze kuryamana, umugabo nawe nyene ubwiwe atangura kumva yuko hari ikindi kintu mu mutima kirimo kiramunzamo cande cha Sophie. Atangura kumva nyene menga Sophie aramwumvisemo bivanye n'ukuntu baramaze kuryamana. Kuko umuntu mumaze gupusha, umuntu mumaze kubonana ubwambure, hari ikindi kintu kiza kuyubaka hagati yanyu babiri. Rero ugasanga hajemo n'ibindi bintu bitari kuba. Mu vy'ukuri umugabo wa Neri atangura kwiyumvamo Sophie, mu gihe Neri ari umugore we kandi ari umugore mwiza, mbese yishimira. Yari mwiza novuga ati apparence physique, yari mwiza mbere no gusumba Sophie, ariko bivanye n'ukuntu daimoni yari maze kumutera aje muri tentation, atangura kwiyumvira yuko yogumana n'uyo Mutoyi wa Neri. Sophie rero atangura rero gukora ibintu bitamenyekana n'uyu mugabo wa mukuru wiwe, aramwimvamo ku buryo yumva ko ahubwo yotwara ujya mugabo Neri bakamusohora akagumana n'umugabo wa mukuru wiwe. Bagenzi murabyumva yuko bibabaje, urafasha umuntu mu nyuma akaba ari we aguhindukira, urahobera umuntu kumbe nawe afise imbugita mu mugongo yaguteguriye iri bukwice ikurangize. Neri nta nakimwe yari bwamenye yuko umugabo yoba aryamana na Mutoyi wiwe. Uko biri kose bari mu gitanda, kuko bari bamaze kumenyerana. Murabizi umuntu mubakanye utegeza kuba umuzi, muramenyerana ukamenya ati umugabo wanje akunda ibi, umugore wanje akunda ibi, kandi iyo turi kumwe mu cumba abameze uko. Umugabo rero atangura kugabanya gushaka umugore. Bari mu gitanda ntashake no kumuraba, ntashake no kumukorako. Neri rero umubiri nawe uramugora, ambwira ati sheri woshobora guhindukira. Atangura gukora ko umugabo ati ntunyikoze je ndarushe. Insiguro zitangura kuba nyinshi. Indwi ya mbere irahera, umugore abwira umugabo hageze mu gitanda ko birirwa mu kazi bose, nubwo umugabo yiyiba agataha bakaja kubikorana na Sophie, ariko umugore we mu mutwe yabazi yuko umugabo ari ku kazi, Sophie ari ku kazi. Kumbe bombi baracimba bagataha muhira bakaja muri yahiri bagakora ibintu bitabaho. Rero Neri
amaze kubona bimaze kwisubiriza kenshi atangura kugira amakenga, atangura kwiyumvira ati mbega ngaha mu nzu hariko haraba iki. Niyo ramaze kwikeka yuko Mutoya we baryamana n'umugabo wiwe, acagenda agura camera de surveillance ashira mu nzu. Ata muntu n'umwe abizi yuko hariyo camera de surveillance. Arayishira muri salo, ayishira no mu cumba, ayishira no muri veranda. Uri kurava mu byumba canke uja mu bwogero. Aca arainstalla avuga ati aho ko biri kose amakuru yose nzoyamenya. Namba hari ikintu cyo kirakoreka muri nonzi yanje ntegerezwa kukimenya. Niho rero neri ku munsi ugira gatatu. Umunsi wa mbere yagiye arabasanga nta kintu, wa kabiri abona nta bintu do special. Umunsi ugira gatatu rero aca arabibona yuko umugabo wiwe na Mutoya we yuko baryamana, yuko bakora ibintu bidashoboka mu nzu yiwe, bagakora amakosa akomeye cyane. Mu by'ukuri Neri yaracise intege kuko bivanye n'ukuntu yarazi umugabo we ari umuntu w'umwizigirwa, ukuntu bari babanye n'umugabo wiwe, aravuga ati my god, kumbe urashobora iyumvire, urashobora gukorerwa ikibi n'umuntu baki, umuntu asanzwe, ariko iyo ugikorewe na mwene wanyu w'amaraso cyangwa se umuntu wari wizigiye, umuntu wari ufitiye confiance, biracana intege kandi bibabaza cyane. Ariyumvira ukuntu yagerageje kumvisha umugabo ko bafasha Mutoya bakamushikana i Bulaya kugira ngo nabo yubake kazoza kiwe, kumbe ntamenye yuko yikwereye ipiripiri mu nzu iwiwe. Amaze kubibona ashiravuga ati sawa, atangura rero kugira amakiriosity, ntiyigeze abwira umugabo n'ikintu na kimwe, ariko amakamera de surveillance yayagomejeho. Niho rero uwundi munsi ugira hera ku munsi wa mbere, Neri aca kandi kuraba muri ya camera de surveillance, aca asa yumva amajwi Mutoya wari karivuga ari muri veranda, atahubwo bisaba yuko je ngerageza gukora ikintu kugira ngo uyu mukuru wanje ndamukureho apfe, sigana umugabo witibane ngo umugabo ati mugira nta kintu kimwe bazomenya, mugira ndacamvuga nuko yuko bibaho nyene urupfu ni rwa twese niyo nzira, nta kintu kimwe je ndacangumana umugabo wa mukuru wanje. Mu by'ukuri biramubabaza cyane, aca afata decision yuko adashobora kujya injya zo muhira kandi. Ariko nivyo ari kumukundira kuko yari marié, yari afise umugabo ngaho, umugabo ni ari kujya we batariye. Ikintu rero yakoze ati byagenze gute, yaranenze neza na neza kuko le weekend akenshi we yarateba ku kazi, kandi ivyo bintu kubikorana mu ma weekend. Umugore aca ataha kare, aca basanga amagurane ku gitanda ciwe, umugabo hamwe na Mutoya wiwe. Mu by'ukuri yaciye ugara umuryango arabaraba, aramubwira ati Sophie, ni wowe kunkorera ibintu nk'ibi? Burya ni wowe umpemukiye gushika kuri ino etape. Sophie, ukiyumvira nuko wonyica kugira ngo usigarane umugabo wanje. Ashagenda zana ya camera de surveillance, ashiramo za video zose, barazibona, baramaramara bagwa mu gahunde. Mu by'ukuri umugabo yararize bishoboka. Hadi bavuga ngo umutima w'umuhemu wamana imvune, kandi ngo umunyakibi ahunga atawumwirukanye. Wenyene aravuga ati gereka mpunge harabavye, ata muntu numwegeza amuhisha ngese ngo amwirukanye. Burya neza amaze kona yuko habavye, Sophie cyafata utwiwe twose acaratekera, acaragenda aja kuba handi hanaja gupanga apartment ari bana. Kubera ibimaramare yaramaze kubona yuko yamaze gufatwa, umugabo nawe ko ibimaramare yacifuka amahasta ngo akurira asaba umugore wiwe imbabazi. Umugore arimvira ati mbega gabasha, uyu Mutoya wanje ko yagomba kunyicisha, ndabitware kuri polisi bamufunge, uyu mugabo nsabe divorce bigende gute? Ndaguhamagara nawe uri kurankurikirana, ishire mu kibanza cyane. Mbega wari gusaba divorce umugabo? Ikigira kabiri, wari gufungisha Mutoya wawe, wari kumukorera iki? Ese wari guharira ukavuga ati kamparire n'ubundi mbana n'umugabo, cyangwa wari kubona ati umugabo wanje n'ubundi ni umuhemu? Tutibagiye yuko mu buzima bari basanze bari kumwe n'umugabo wiwe, bari bibaniye neza nta kibazo na kimwe. Shetani yaje kubinjirira kuvaho Sophie aje ngo babane. Nawe rero ndaguhamagarira ushire muri commentaire, ishira mu kibanza cya Neri, maze umbwire nawe icyo wari gukora inza kuba uriwe. Kubabarira umugabo ko yasabye imbabazi cyangwa gusaba divorce, gufungisha umwene wanyu canke kubibwira muhira canke kumubabarira nyine ati bigende biherengetire. Yari Bella Shakaro kuri micro za Roy TV. Ndagushimira wewe ugejeje ngaho uraba kino kiganiro cy'inkuru nyigisho. Ndagusavye ngo ubisangize n'abandi kugira ngo duhanurane muri buno buzima tubayemo. Nagwaye Clavier nakugira ngo ushiremo impanuro muri commentaire ugire n'ico uvuze
ku rubanza nawe bari guca iyo kiza kuba uri Neri. Reka ndakwifuze kuba kugira aho uba wubahwe ugira ubuzima bwiza, Imana ikubundi umugisha mwinshi cyane, ikiruta byose izi guhe iherezo ryiza, uze ubone Imana n'ubwami bwayo bwiza cyane. Mu buhinga bwa kamera ni Elfage Kafa kadusabye kugira ngo ano image abashikire ari wawo asa neza muterame. Mu buhinga ngurukana bumenyi ni Pacific adusabye kugira ngo muronke ibiganiro ku mwanya, ntimurambirwe ntimwigunge. Roy TV Burundi weekend, bye bye. Imutangwa muri Roy TV, ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy. Wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba, ngwino unyaragase duhurire muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV, amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV, ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV, n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV. Chica,